Inshuti namwe bakunzi muriko murikirana ibiganiro kumbonesha kure yanyu Look Media ndabaramukije ndabaha ikaze mu kiyago kibayagira kubijanye n'igisata c'ingenzi, ku kiyago kibayagira kubijanye na ba mukerarugendo, ikiyago kibayagira ibijanye n'ibibanza vy'iratiro mu Burundi, eka mbere n'ibintu bimwe bimwe biratwa muri kino gihugu c'u Burundi. Mu bintu rero Uburundi bufise burata harimwo ingoma. Ingoma ni kimwe mu bimenyetso birata igihugu c'u Burundi. Nta numwe atazi uruhara rw'ingoma mu Burundi. Havuzwe ingoma umuntu yumva Uburundi, havuzwe ingoma umuntu yumva umwami n'ibindi. Mbega ingoma z'u Burundi zatanguye kubaho ryari? Mbega ingoma z'u Burundi zatanguye kuvuzwa ryari? Mbega ingoma z'u Burundi ziri ubwoko bungahe? Mu kiyago tugomba tugirane n'umushingantahe Oscar asanzwe ajejwe gukurikirana ikibanza benshi bita ku ngoma canke iwabo w'ingoma ngaha mu Gishora, muraza kuhamenyera ibitari bike. Ico mwomenya nuko ingoma ya mbere yatanguye gukorwa ari ingoma yitwa Kagenda, iyo ni ingoma y'ibwami. Hanyuma mu nyuma yaho harakozwe ingoma yitwa Rukinzo, iyo nayo ikaba yavugirizwa ibwami mu bihe bimwe bimwe bidasanzwe, ntiyavuzwa uko ariko kose. Mu nyuma rero umwami Mwezi Gisabo amaze gukinjura, ariko mu gihe yaratewe n'abansi agakinjurira ngaha mu Gishora, hanyene mubona mpagaze, harakozwe izindi ngoma zibiri, iyitwa Citeme n'iyitwa Mumirwa. Izo ngoma rero zikaba zabaye ingoma zibiri zakwirikiye Kagenda na Rukinzo, hanyuma izindi ngoma zarahavuye zirakurikira mu nyuma. Ibijanye rero n'ingene ingoma zagiye zirakogwa, n'ingene zagiye ziragwira, imigigwa ijanye n'ingoma, ikizira canke ibizira ku ngoma, kuva ingoma ikirabazwa gushika ivuzwe, ivyo vyose mu kanya isase tubisigurirwa n'umushingantahe Oscar asanzwe ari umutimbo avuza ingoma ngaha mu Gishora, akaba mbere nari nawe mukuru w'abasanzwe b'abatimbo bavuza ingoma ngaha mu Gishora. Oscar rero aza kutuyagira vyinshi bijanye n'ingoma, kuva ku ngoma ya mbere gushika izindi ngoma zose umaze iminsi mubona zivuzwa. Mbega irya ngoma ibiri imbere y'izindi ngoma yitwa gute? Izo ngoma zibiri zakorewe ngaha nko nabibabwiye, kahise kazo n'akahe? Ivyo vyose ni mu kanya umushingantahe Oscar agomba tubwire vyinshi bijanye n'ingoma. Umushingantahe tubasanze ngaha mu Gishora, umuntu avuze ko ari iwabo w'ingoma yobakoresheje? Oya, yobakoresheje gute kandi n'ubundi ariho ingoma z'u Burundi zatanguriye. Ego, reka dutangurire mu ntango, mubanze mutwidondore ku batabazi, mutubwire akazina kanyu, mutubwire n'ivyo mujejwe ngaha mu Gishora. Kw'izina ry'iwanje je ni Oscar Nshimirimana. Jewe ivyo njejwe ngaha mu Gishora, jewe ndongoye iki kigo c'iratiyo ryakahise ko Burundi. Nkaba rero nasubiriye umutama yitwa Antime Baranshakaje, niwe yari imboneza ku ngoma z'u Burundi, kandi niwe yafashije ku ngoma z'u Burundi kugira ngo zisinwe muri UNESCO mu mwaka w'ibihumbi 2014. Yego, murakoze cyane. Ingoma abarundi turazikunda, mbere n'abanyamahanga barazikunda, mugabo kumbure kahise kazo si benshi bakazi. Nimutubwire mwebwe muzi bitari bike kubijanye n'ingoma, ingoma zatanguye kubaho ryari? Bisanzwe ingoma ni za kera, zatanguye kubaho mu gihe c'abami ingoma zariho. Ariko rero hare ingoma zagiye kugwira cane inyuma ya Mwezi Gisabo. Kuko kuri Mwezi Gisabo murazi yuko hariho ingoma bita Karyenda, hariho ingoma bita Rukinzo. Izo nazo ntizari ingoma nk'uku izi tubona bavuza, izi tuvuza abantu bakaryoherwa bagatamba. Zozo zari ingoma zisigura nk'akarorero nka Karyenda, yari ingoma bavuze igihugu c'u Burundi, yari iyo Karyenda. Kuko iyo Karyenda bamaze kuyitwara baba bahejeje gufata igihugu c'u Burundi. Rukinzo nayo yari ingoma ihambaye, nayo ishobora kuvuzwa umwami yibambuye, cangwa umwamikazi
agiye kwibikira cyangwa umwami agiye kwibaka. Aho mba mvuze iki? Mba mvuze umwami agiye kuryama n'umwamikazi agiye kuryama n'umwami avyutse. Nivyo vy'ivyo rero nari mvuze. Niho izo ngoma zavuzwe gusa. Niho izo ngoma, oya ndiko mvuga Rukinzo. Naho Karyenda yoyo navuze yuko ari nka kurya basigura igihugu c'u Burundi. Ariko rero iyo Rukinzo nayo igaca yongera ikaziraranga ibihe. Ibihe harageze ibihe ibi n'ibi muca muvyumva. Hama rero hagaca haza n'izindi zakurikiye izo arizo Ruciteme, arizo Murimigwa, zimwe ziri ngaha muri iyo ngoro ngaha mu Gishora, zimaze imyaka irenga 100, zavuzwa rimwe mu mwaka ku munsi mukuru bita umuganuro. Ziri ngaha izo ngoma ni inshato z'inka umwami yagabiye umutama yamunyegeje yitwa Nyabidaha, yabaho hepfo muri ivyo bitoki. Hama rero uwo mutama izo nka acakuranya umuryango, haciye iminsi itari mike baca barazirya inyama. Bamaze kuzirya inyama rero inshato zazo ntibazitaye, baciye biga ingene borondera ibiti baza kubaza, baca bakora ingoma, baca bashirako za nshato za nka umwami yagabira wa mutama yamunyegeje. Izo ngoma zica zitwa amazina ya za nka z'umwami. Zari inka zikomeye z'umwami, imwe yitwa Ruciteme, iyindi yitwa Murimigwa. Ruciteme yari imfizi, Murimigwa yari inyana. Izo rero nizo rero uyu munsi ngaha mu Gishora, izo ngoma zibiri Ruciteme na Murimigwa ziri ngaha. Ni ukuvuga nibo bavyeyi b'izindi ngoma zose z'u Burundi. Yego, urumva rero havuye Karyenda na Rukinzo, haciye haza Ruciteme na Murimigwa. Haciye haza Ruciteme na Murimigwa. Izindi kwabaye gukurikira. Izindi kwabaye gukurikira mu nyuma. Umuntu rero agerageje gutahura neza, umuntu yavuga ko hari ubwoko bungahe bw'ingoma? 4. Karyenda, Rukinzo, Ruciteme na Murimigwa. Mu bisanzwe iyo Karyenda, tuvuze Karyenda murumva ko yari ingoma ihambaye mu gihugu c'u Burundi. Arico gituma abanyamahanga batatwemereye kuyigumiza mu Burundi. Burya benshi bibaza ngo Karyenda ngo iri mu Burundi. Oya, harya ntari mu Burundi, barya barayivye, barayitwaye. Kandi n'iyi Ruciteme iyo ngaha mu Gishora mu myaka dufate uwo mwaka uheze, imyaka 21 izoba ikwiye, nayo ntibagomvye mbere bari bayitwaye. None yafatiwe ngaho i Bujumbura ku kibuga c'indege, yaritwawe n'umubirigi. Yaraje ngo ayigure ngaha mu Gishora, umuhisi Antime baranshakaje aranka. Baca barondera umuntu ashobora kuyiba mw'ijoro, baca barayitwara bayifatiye i Bujumbura kuri aeroport ku kibuga c'indege, igombije ngo mu Bubirigi. Nuko none umuntu avuze yuko ingoma zatanguye kuvugirizwa mu Gishora yoba yihenze? Eka so kwihenda. Oyaye. Ivyo abarundi bose barabizi, kandi n'abanyamahanga barabizi. Burya abanyamahanga barazi kahise ko Burundi gusumba twebwe. Urazi ko hari umunyamahanga ashobora kuza ngaha mu Gishora akamenya aho umwami yarara, aho umwami basi yibaka, vuge mu byo bakoresha kera, naho umwami kazi yibikiye. Hariho umurundi atazi n'igitanda c'umwami ngene bacita, akaguma avuga ngo nuburiri. Si uburiri. Hariho abanyamahanga usanga babizi, baza bagashishoza kahise ku Burundi. Muga hari umurundi yibereye ngaho ugasanga ntazi kahise kiwe, ariko abanyamahanga babizi. Mbega ingoma ko ari ikimenyetso kimwe kidasanzwe mu bijanye na kahise ku Burundi, zirafise imigigwa, zirafise ibintu umuntu adashobora kuvuza ingoma yakoze canke yariye? Nimutubwire imigigwa y'ingoma. Bisanzwe ingoma zirafise imigigwa, zirafise imiziro, guhera mbere ku giti kitaranabazwa. No mu kuja kubaza hose imiziro y'ingoma irahari. Kandi ingoma imaze kuba ingoma hose imiziro irahari. Iyo miziro rero benshi barayizi, naho bayirengako. Reka duhere mu ntango y'ingoma nyene. Mbega ingoma irashobora kubazwa mu giti cyari cyo cyose canke hari igiti kanaka kibazwa mu ngoma? Mu bisanzwe ingoma irafise ibiti bayibazamwo. Nayo ubundi uri kurayibaza
mu nkaratusi iyo ntiba ari ingoma. Hari ibiti nivugangoma, umurama, umuyogoma, n'ivyo. Nivyo bashobora gukuramwo ingoma. Hanyuma mu kubaza ingoma nta migigwa ikorwa, bayibaza uko babonye ico giti cabonetse, yaba umurama, yaba umuvugangoma canke umuyogoma, nta migigwa ibaho bariko barabaza ingoma. Mu bisanzwe twebwe twisunze ivyo basokuru batwigishije, twe turagira imigigwa batwigishije. Ni mu kuzija kubaza, mu bisanzwe ingoma ironderwa n'iyindi. Ni ukuvuga ko mvuze ko ingoma ironderwa n'iyindi, twe mu kuja kubaza dutwara izindi ngoma, izi nyene mubona tuvuza ngaha nizo tujana. Igiti cicirwa izo ngoma ziriko ziravuga, kugira ngo ico giti nicavamwo ingoma izovuge nk'izo zindi ziriko ziravuga. Urumva mu kuja guca igiti mugoma mubazemwo ingoma, yaba umuvugangoma, yaba umuyogoma, yaba umurama, baca igiti muriko muravuza ingoma ziriko ziravuzwa. Zose canke mutwara nkeya? Dutwara nkeya, kandi hariko havugwa n'ururirimbo rwa kera rwo ku mwami, rwo ku muganuro. Ruba ruriko ruraririmbwa nawe nyene n'abandi bavuzi b'ingoma, abandi batimbo baba bari iruhande. Yego cane. Uyo ni umwe mu migigwa. Hanyuma nta bindi bikwirikira muri uwo mwanya atari ukuvuza ingoma. Muri uwo mwanya bariko barabaza ingoma nta kindi gikorwa, nta wundi mugigwa ukorwa? Uwo n'umugigwa wo kwicira igiti, hama igiti kimaze kuryama turagira n'uwundi mugigwa nyene wo kukijako imbere yuko bacicira. Oya, none twe kuva kera ntitwamye twigisha kahise k'Uburundi. Twamye twigisha kahise k'Uburundi, nubwo tubigisha bamwe bamwe ugasanga ntibabikurikiza. Kubera iki? Kuko baca mu bisanzwe ubu abantu benshi bafata ingoma bakazishiramo ikizungu. Ikizungu arico gituma imico y'Uburundi uravye neza iriko iratituka. Iriko iratituka kuko nta benshi bahari bavugira imico y'Uburundi, ahubwo barabifukera, niyo mpamvu biguma bitituka. N'uvuze ati ndabizane ndabayagire kahise k'Uburundi ingene twoshigikira imico yacu, barakwitegereza ugaca umengo ntibumva neza ivyo uriko urabasigurira. Birumvikana. Tubwire rero, turacari ku mugigwa, mugiye kubaza ingoma, haravugije ingoma muriko muricira igiti, hari ijambo uvuze ngo haca hakwirikira kuja ku giti ngo tukakijako. Baraja ku giti hama tukariri. Kuja ku giti ni umugigwa basogokuru batwigishije, umuntu agaca aririmba ururirimbo rwavugwa ku munsi mukuru w'umuganuro. Nuko aho mukabaza mugaheza, nta wundi mugigwa ugira imbere yuko kumbura ingoma muyishikana ku kirimba itegereza kuja? Oya, aho ntibiratangura no kubazwa. Ntimutanguye kubaza naho bigenda gute? Oya, dutanguye kubaza nyene no kubaza bisanzwe, ariko kizira yuko hari umukenyezi aza kuraba ingoma iriko irabazwa. Kirazira ko hagira umukenyezi aseruka aho hantu? Kirazira. Muca mutangira gute? Barabizi, noneho barabizi. Mugicange mugiye mu kubaza barabizi. Kenshi nk'ahantu tugiye kubazira, ndazi benshi nk'abantu babaza ingoma baramaze kuza baranabivuga. Kenshi na kenshi aho umutimbo ariko arabazira ingoma nta bakenyezi begera. Kiranazira kuko hariho impamvu arashobora kwegera ari mu bihe, hama rero iyo ngoma igaca imera nabi. Atari ingoma imeze ibaye nabi, nawe narashaka kumererwa nabi. None nta mugani muhora mwumva, imigani y'ikirundi ziravugwa bashiramwo ingoma, ukaza wumva ngo nk'akarorero ngo aho hepfo ngo haciye ingoma itavuga. Ivyo byose ni ibintu basokuru bakurikiza. Uyo mugani usigura iki? Bavuze ngo aho hepfo haciye ingoma itavuga, bashatse kuvuga iki? Aho baba bavuze ivyo, hari igihe baba bavuze umukenyezi yibungenze, cyangwa bakavuga bati aho hepfo haciye ingoma ikanye. Ivyo byose babivuga bisunze imico
y'abarundi ya kera. Arico gituma mu mico y'abarundi uyu munsi tugezemo nta mukenyezi avuza ingoma kirazira. Mbe ni kubera iki? None ntimwumva sivyo vy'ivyo mu mateka y'ingoma z'Uburundi nta mukenyezi azivuza. Nta mukenyezi azivuza kandi ingoma bayigereranije n'umukenyezi. Nico gituma ingoma uzawumva bavuga yuko ifise amabere, ifise ahantu ubona utu ni tumwe umwamikazi yambara mu nda. Wewe unyangari utu yatwambara mu nda no mw'izosi. Nitwo rero bashize ku ngoma. Aya nayo n'amabere. Aya n'amabere. Utu ntiyatwambara ngo ashaze. Yagomba gushaza yambara inyerere akambara utu yatwambarira uruhigi kuko umwami ntiwavuga ngo rikaragira amabanga y'abubatsi. Baba uruhigi. Utu rero nitwo yabanza akanyiganza two mu nda y'umwami kazi no mw'izosi kugira umwami kazi aryoherwe umwami aca atangura uruhigi. Arakoze cyane. Aya n'amabere ubu ni bwa bunyangari. Aha rero ni mu nda y'ingoma. Mu nda y'ingoma. Aha si mu nda y'ingoma. Mu nda y'ingoma naha. Aha naho ni he? Inda y'ingoma ni aha mu bisanzwe aha ni mu ruhanga. Aha ni mu ruhanga. Iyi ni moko. Mvuze iri ko ari ibere, iri ni moko. Aya ni amaso y'ingoma. Amaso y'ingoma ya. Aha naho ni harya bavuza umurisho rero. Aha rero bavuza umurisho nico gituma umukenyezi bamugereranije n'ingoma, urya murisho nawo baca bawugereranya n'umugabo. Umugabo kubera iki? Igitsina c'umugabo. Aha rero ni mu Kibenga. Bagereranije izina mu Kibenga. Si mu Kibenga ca Bujumbura, ihi bambewe. Oya. Arico gituma rero kizira ko umukenyezi afata umurisho, ahubwo aragenda hagati mu ngoma agatamba. Ariko ntafata umurisho ngo ariko aravuza, aba ariko arivuza. Urumva umuntu akurikije imigenzo y'ikirundi ngira ngo umunsi umwe bishitse umukenyezi akavuza ingoma zoca zihumana. Mu bisanzwe baragombye no kubigira ariko vyarase. Hariho abakenyezi bagombye kubigira bo mu kinama bararondera ingoma. Hanyuma rero hari ku mushikiranganje Jacques n'imigabo hama umutama Antime arasemerera ati ivyo bintu kuva aho nakavuka iryo bara ntaryo nari bwabone. Hama uwo mushikiranganje Jacques n'imigabo nubu aracariho yaciye avuga ati kugira ngo mwabakenyezi kuko nibo bari bagiye kubisaba umushikiranganje wenyene. Hama arababwira ati je kugira ndabaha inyishu reka ntume ko wamutama yanararibonye Antime baranshakaje. Niwe yaciye ababwira ati ingoma mu mico y'abarundi no mu mico y'ikirundi nta mukenyezi avuza ingoma. Arabasigurira neza ingene kizira ko bavuza ingoma. Bavuye babiheba. Be nta wundi kiretse yuko kibujijwe watubwiye imiziro itari mike bambwiye ko ata mukenyezi avuza ingoma. Nta yindi miziro y'ingoma ibaho. Imiziro y'ingoma ni myinshi. Bisanzwe imiziro y'ingoma nta n'umuntu avuza ingoma yambaye ibirato, yambaye ikaruvati, yambaye inkofero. Ivyo byose ntibijanye n'imico y'ingoma. Arico gituma mwabonye nyene icubahiro perezida wacu w'u Burundi yagerageje ntakatagira gushigikira imico n'akaranga vy'u Burundi. Yaravugije ingoma ngaha kandi mwarabonye no kuri ingene yari yambaye. Yari yambaye nkuko nyene. Kandi mwarabonye ko atabirato yari yambaye. Ugaca usanga rero hariho abandi baza kuvuza ingoma bambaye ibirato, amakaruvati byose. Ntako tutagira je namba ndiko ndasemerera. Ntibijanye n'imico. None kiretse yuko ingoma ari igikoresho canke ikimenyetso kidasanzwe muri kahise k'igihugu, urundi ruhara umuntu yovuga ko ingoma zifise n'uruhu? Uruhara ndetse ivyo muvuze ingoma zirafise uruhara ruhambaye. Mu bisanzwe ingoma zirafise ikintu zongereza basi mu mico y'abantu. Ni ingoma ziriko ziravuga abantu bararyoherwa bagatwenga bagatamba. Haje ikintu gitumye umuntu aryoherwa agatwenga. Erega ngo mu myaka iheze ingoma ntibaziyumvamwo gose cane. Ubu ingoma zitera zongera akanovera. Nkako n'akamaro novuga. Ikindi naco murazi mu buzima bw'umuntu umubiri w'umuntu urakeneye siporo. Nivyo byose novuga ko ari akamaro. Abantu baragira siporo bakinonora, hama abandi batariko barazivuza bagatwenga bakaryoherwa.
ibirori biheze bakumva baruhutse, nako n'akamaro umuntu ashobora kudondagura. Yego. Kandi rero n'abanyamahanga baje mu Burundi baca baratira ijisho bakabona mu bisanzwe mu bintu biranga igihugu c'u Burundi. Ingoma zirimwo, ziza ubwa mbere, zirimwo mu bintu biranga igihugu c'u Burundi. Ingoma Uburundi. Yego. Iyo muriko muravuza ingoma canke abandi batimba bose bariko baravuza ingoma, hariho ingoma ibiri imbere y'izindi, ni iri imbere iri iruhande yacu jewe na Oscar. Tubwire iyi ngoma iba iri imbere y'izindi ngoma iriko mbere n'idarapo ry'igihugu yitwa gute? Misanzwe iyi ngoma iri imbere ibiriko idarapo ry'igihugu c'u Burundi, iyi yitwa inkiranya. Benshi rero niyo bacako bagiye gutamba. Urabona ko bafise imirisho hama bagakiranya, amagaheza akaja imbere akaja gutamba. Yego. Duheza dusa n'abariko baraja ku musozo w'ikiganiro cacu kubijanye n'ingoma z'u Burundi. Mbega umuntu agereranije abavuzi abatimba buno munsi ngene bavuza ingoma mwaba mwebwe canke abandi bibujumbura n'ahandi, ubwo ziracafise wa mudiho uryoshe nk'igihe ca kera kuri ba Mutama Baranshamanje n'abi imbere yabo? Ubwo nta kintu hari ibintu vyagiye birajamwo bindi? Kujamwo bisanzwe, ahubwo ubu bazivuza nk'amarege, bariko bashiramwo nk'amarege. Uraraba n'ivyo bariko baragira ukanabura n'ivyo arivyo. Bashise mbere birasize n'ubwenge. None ivyo birababaje canke n'akarusho? Nta karusho kariho, ahubwo birababaje kuko murabona ingoma, ikintu bita ingoma y'u Burundi igizwe n'igiti, ikagirwa n'urushato. Ni ukuvuga ivyo bintu bibiri. Ingoma y'u Burundi nta rutsinga bashirako ngo bavuge ngo umuyaga nkuba uracitse ngo ntisubira kuvuga. Nta gitoro bashiramwo ngo bavuge ngo kirakamye. Nta mapire bashiramwo. Ni ukuvuga rero ivyo bintu bibiri, urushato n'ico giti, ni ibintu biranga Uburundi. Nk'inka, murazi mu gihugu c'u Burundi inka nico kintu c'igitungwa dufise gihambaye novuga gisumba ibindi. Iraryama bakayiririmba, yavyuka bakayiririmba, bakanwa amata, urushato tukaruvuza. Yaba ikintu cose c'inka n'amase, itaye amase hose n'ururirimbo. Twebwe rero inka turayemera, turayihayagiza. Muga mu bindi bihugu usanga bahayagiza imbwa. Ni ukuvuga hariho ibihugu usanga ibitungwa bifise agaciro gusumba ibindi ari imbwa. Kandi izo mbwa barazirihira n'indege zigashika mu Burundi bakajana mu ngendo. Nariko mvuga ibijanye n'ingoma. Iyi ngoma rero ntibikwiye kuvuzwa nk'ibindi bicurarangisho vy'ikizungu. Ibikwiye kuvuzwa nk'ivy'ikirundi nyene. Kuko niyo turiko turazivuza nta Congereza tuvuga, nta Giswahili, nta Lingala, nta Korowani, nta biki, usanga tuvuga ikirundi. Duhayagiza n'indirimbo za kera cangwa z'ubu, ariko zihayagiza igihugu c'u Burundi. Kubwanyu rero kuvuza ingoma vyaratitutse? Ntibiratituka, ariko uriko uraraba umuvuduko biriko birajanamwo. Ejo haza uzosanga ingoma z'u Burundi zatitutse, kandi bagaca bibagira yuko zagiye muri UNESCO rikaba itunga rikuru kw'isi yose. Ejo haza nta kintu cerekana yuko ingoma z'u Burundi zizoba zateye imbere, kubera umuvuduko w'abantu bakiri bato bariko bashiramwo ivy'ikizungu gusa. Sinzi ko mumaze kubibona, usanga ari amakiribite gusa berekana amakiribite kugira ngo abariko bararorera baryoherwe. Kubwanyu noneho kogwa iki kugira ngo ingoma igumane ka kanovera kayo k'ingoma, igumane ya migigwa yayo y'ingoma, igumane ka karanga kayo k'ingoma z'u Burundi? Ku bwacu ingoma, ibi bintu vy'ingoma imico kama karanga, hariho ubushikiranganji bujejwe. Nibo baba bakwiye kuvuga bati ibi bintu ntibiriko biragenda neza, twisunze kahise k'igihugu. Ntibiriko biragenda neza, bikwiye kugenda uku bikagenda uku. Twebwe turinze tubibona, ni ukuvuga biba vyaradabutse. Nk'ingoma ugaca usanga kuri urubanza rwo kubaka
ku bana ivyo bita mariage, urubanza rwo kubaka urwabo bakavuza ingoma, iryo ni ibara ntaho vyakabaye. Ni ukuvuga bavuga ko ari amahera ngo yinjirahe k'igihugu c'u Burundi nyene icubahiro ari washigikiye imico n'akaranga kandi avyerekana 100%, mugaca usanga abo bandi ako kamo ntibakumva. Bobo twe tuvuza ingoma bo bumva ko ari inoti, muga natwe twumva ko ari umuco, nabo bakumva ko ari inoti. Ni ukuvuga rero bo twe mu bisanzwe tuvuga yuko inoti zidasumba umuco, kuko amahera arahera, ariko umuco hajya tuvuze Uburundi nta gihugu na kimwe kiri ku isi kitagira umuco waco. Burya rero igihugu icyo ari cyo cyose cubakiye ku kintu bita umuco. Kitubakiye ku muco, ico gihugu ntigishobora gutera imbere. Twero turafise umuco wacu utugenga. Ubu nk'akarorero hamwe hoza nk'umuco wo mu kindi gihugu, hariho abantu bamwe muri kino gihugu boca bomuka, boca bavuga ati je ivyo bintu ntavyo nshoboye. Muramaze kubona mu bindi bihugu ko usanga bagenda umengo ntibambaye, bahagenda ari gusa. Ariko twebwe mu gihugu c'u Burundi uko bama bahayagiza ibidufungura, uyu muyaga, aya mazi, igihugu c'u Burundi vy'ukuri n'igihugu c'amata n'ubuki. Yego, murakoze cyane. Murakoze. Ikindi kibazo imbere yuko dusezerana ku bijanye n'ingoma, mbega ko watubwiye ibiti bibazwamwo ingoma atari ibiti ivyo arivyo vyose, watubwiye ubwoko bw'ibiti bibazwamwo ingoma ko ari umuvugangoma, umurama n'umuyogoma. Mbega ivyo biti ntabwo bamufise ko bishobora kugera igihe bikazohona hanyuma ingoma abantu bakabura ico babaza mu ngoma? Oya, ntibizohona. Ndibaza ko bitazohona guko igituma mvuga ko nibaza ko bitazohona, nka jewe aho mperereye twe turi ku muvuduko wo kubigwiza. Wo kubigwiza n'ukuri imitumba itandukanye, ku mashuri hehe, mbere turiko turasaba ko twoza turabitera no mu zindi ntara kugira ico giti c'umuvugangoma, mbere ivyo vyose bivamwo ingoma ntibizokwigere bihona. Hanyuma ikindi naco kumbure umuntu ashobora gutera ubwoba umuntu, mbega ubwo ntihazogera igihe abana b'u Burundi ntibamenye kuvuza ingoma? Bahora baza mukabigisha kugira ngo ntihazogera igihe habura abantu bazi kuvuza ingoma. Ku bwanyu muriko mukora iki? Nk'ubu nk'akarorero nko ngaha mu Gishora, twebwe abatimbo gusa bakuze bararenga 40, abana nabo bararenga, mu bisanzwe twe turashika 100. Mfasha abo bana 40 barenga gatoyi, baguma bimenyereza kugira ngo akaranga kabasokuru na basokuruza ntikazozimangana. Ariko sinemera ko bimenyereza ingoma bataja kw'ishuri. Oya, bafata 2 mu ndwi, kuwa gatandatu kuwa kane bakaza ngaha rero bakazivuza. Iyindi misi baca bandanya ibikorwa bakaja no kw'ishuri. Ahejeje primaire aja mu yandi mpaka mwarinda heza na kaminuza, ariko akorera ngaha. No muri aba mwabonye bavuza ingoma harimwo abatari bake bahejeje kaminuza. Yego, biraryoshe cyane. Nico guko ivyo tubigira kubera iki? Guko izi ngenzi ziza ngaha baza bisunze ikarata, bakaza no ku matelefoni. Benshi baraza ngaha nta Kirundi babazi, nta Giswahili. Kenshi usanga bakunda kuvuga Icongereza n'izindi ndimi zitandukanye. Nta bandi rero abatimbo rero nabo baje amakaminuza baca bayagisha atangorane. Nta ngorane, byose usanga biriko bigenda neza. Ego, akajambo kanyuma kugira ngo ingoma z'u Burundi zigumane akaranga kazo, zigumane akanovera kazo, hokorwa iki vyokorwa nande? Kugira ingoma z'u Burundi zigumane akaranga kazo, bo ubwa mbere na mbere hoho jewe ikintu mbona harakwiye kuba amanama ahuza nk'abarongoye imigwi y'ingoma, bakaza baramenya imico, akaranga k'u Burundi bakabitahura. Ico ni ikintu jewe nibaza yuko nacone coja mu bintu bifasha kugira ngo imico ikingirwe y'u Burundi. Nabo nyene bajejwe inkino imico kama, nabone bakagerageza kuza baratera kamo nyene kugira ngo dushigikire tubumbatire imico yacu. Ndagushimiye cyane kuri aka kanya uduhaye, kuri iki kiyago uduhaye.
Ego murakoze namwe. Nshuti namwe bakunzi mwariko murakurikirana kino kiyago aho twariko turayaga ku bijanye n'ingoma z'u Burundi. Nizera yuko mwahumviye bitari bike, mwamenye byinshi bijanye n'ingoma kuva ku ngoma kagenda gushika kuri izi ngoma mubona uno munsi zose. Mwumvise ingoma ingene zatanguye kubaho, mwumvise kahise k'ingoma, mwumvise ibizira ku ngoma, mwumvise ibidakorwa ku ngoma n'ibikorwa n'ibindi. Nizere yuko mwebwe mwese mwashoboye kuhamenyera ibitari bike ku bijanye n'ingoma y'u Burundi. Mwari kumwe na Remo Prosper niyo nkuru, nkaba ndabashimiye cyane, ndabifuriza kugira ibihe vyiza naho gutaha.